muri Swad umunyezamu Garcia yumvikana agomba gusubirwa na Sosthene nka nimero 2 dufatira umunsi ku bakenya bora muri Swad n'uburyo peut-être kipe twa Paris Saint-Germain kina tuyizi 11 mugabo witwa Hansi d'Afrique hari umuntu yo bagira ku kibazo nimba afise kibazo tugera makenga yawe hari ya ikibazo nogira cambere nuko nundi bikomeje kugaragara Afrique ariko aragurwa no gutora 11 de départ ariko akagurwa cyane muri axe centrale. Bien sûr kuzana Enrique Garcia na Pajo Barsi tubazi nk'abakinyi bari muri forme kandi bakoresha ubwenge gusumba ibiguvu. Kandi no muso kubise kude ukana Paris Saint-Germain nayo qualité yayo si ya equipe kinisha umwataka gonga kuko no munsi Gonzalo no musore Gonzalo Ramos baramaze no kumwirengagiza niwe muntu wenyere Paris Saint-Germain vise mu satirizi yo kwempoza physique gusumba technique. Rero no munsi nimba vise Paris Saint-Germain nayo ubwayo itazanye ibiguvu ugomba kugira fraîcheur mu rukino yo kwitwa ko mu technicien gusumba ko mekanisme. Rero nje gutuma mvuga ngo Flick naco ndamwagiriza probablement no munsi yari kuba bafise equipe ivisa bataka nka ba Nico Fortmade ivisa bataka nka Serugira sinabandi nari kurondera umugabo witwa Ronaldo Araujo mu defense kuko deja equipe zazivisa bataka bempoza ingufu ariko kandi zibazina kina ibintu by'ingufu gusumba Toto Football ngo no munsi parikira umupira utembereza no munsi parifisa abakinyi bempoza technique gusumba kwempoza ingufu anaje gutuma mvuga ngo Flick gambere nemeranya nawe kigira kabiri ndanemeranya we cyane kubona atafashe risk yo kuzana abakinyi bavuye mu mvune brisque mahuga akavuga ngo abafise ritme bamazige bakina nka Enrique Garcia garuka mu kibuga ariko kandi ku nimero 10 yari yakoze ikosa zana Cadro Fernandez iravuga pasika nako nyine ubona ko kari kagihungabana ariko kuri no match udafise Firmino Lopez ugomba korokana Daniel Olmo nka nimero 1 ni sawa kuzana Ferran Torres par rapport ya Robert Lewandowski equipe ikene fresher n'ubundi gukina Torres no musarakina gusumbuko umugabo witwa Robert Lewandowski yokina Torres no musi yogwa pass Lewandowski atofagwa Lewandowski bivaye n'imyaka ujya karagenda revariwa nako ariko aragenda progressa ariko kandi n'imyaka yegera imbere agaragara nk'umuntu atakindi gikogwa Barcelona mu kereka atari kumubwira atakira umupira atera mu igore yaba centre ku mutwe yaba ku kirenge mbwa no mubwira ati dribble abakinyi babiri cha ibubamfu du permite n'undi mukinyi mu kudugana umupira n'ibindi yo vivacité muri tere ntavyagishoboye hari naco gituma no muzi mbona ko uzanye Torres kubera ko kene niyo fresher mu kibuga yo gukina kudosha kuri Flick yazanye liste jewe nemeranya nayo kubicijana kwijana mfatiye ku ma detail y'umu adversaire bagiye kuba batara mu mitwe ni equipe y'umugabo witwa Details and Freak no muzi je ntaco no yinegura kuko iyo ataco ufise ntaco ugaya mugabo mwumve ngo je urwego rw'umugabo witwa Sosthene jewe vraiment sindi convaincu mugabo uwisanze ari usigaranye nta yandi mahitamwo nuwo nyene ariko nibaza ko nakazi kagoye no muzi Sosthene ntako yagomba kuronka nabonye squad ya Barcelona yose uko ingana nkaraba liste do base y'abakinyi bagiye gutangura mu kibuga nkaca niyumvira ngo Sosthene iyo yagahura na Parifise Dembele ifise Kvaratskhelia na Doué erega nico gituma ni hari gusigara inkuru ku musozi nico gituma je natamwe ivuga ngo iyo ubuza abakinyi bangende gwa kuri umumenyereza ukababura kuri Grand Rendez-vous ibari yindi test kuri wewe kuko yes muni ikimwe mu bintu bitwereka capacité icyo umumenyereza ashoboye nukumenya kuba muri bya biye bigoye bya bindi abantu babona ati kumenga yari hishije inyuma y'ubwiza bw'umukinyi kanaka iyo udafise Mbappé uri umumenyereza woba mwiza udafise Dembele udafise Amara umumenyereza byokunda ko nico kintu kizotuma umugabo witwa Details and Freak nubwo Barcelona itotwara igikombe mumenye ngo mufise umumenyereza w'umugabo umugabo so kwambara ipantaro gusa umugabo ni decision afata mu bintu akora uno munsi Freak iki kintu kimaze kuba kamenyere kuri we kirazira kazirizwa naho baramini Amara naho barafinya naho bande kuva mu mvudo munsi ngo garuko shikire mu kibuga biragoye yafasha arafunga umwuka aravuga ati Martin ngo mu kibuga Alejandro Balde kuri bande touche mugabe ikindi kintu nakunze ko mugabo witwa Details and Freak arafise Rafinha nako Rashford ibubamfa kagira Lamine Yamal buryo agacarondera umwataka en fonction n'ivyo equipe adverse ikina kuko Paris Saint-Germain ni equipe itembereza umupira bikubwira ngo nawewe abakinyi 10 no muvise mu kibuga bose bagomba kuvibra nuko ba Paris Saint-Germain bariko baravibra turaza ko tunaza no ku rutonde Paris Saint-Germain yamaze kubikoresha biboneka ngo nubundi yinyoye canke yirengagije umugabo w'umuportugais yitwa Gonzalo Ramos kuko ari kurabivuga ari umuntu ari forme mécanique magusumba technique muri equipe ya Paris
aje kukwempoza umupira nawe wasanze iwawe iga ingene mugomba kubana muri iyo systeme yiwe. Rero hano Flick yazanye urutonde rutagiramwo agasembwa bivanye n'abafise kandi n'abagiye guhura nabo, kuko ndemeza ngo Torres essence do bisi nkiyere wando mugabo Torres equipe iragogwa. Torres ari capable kugaruka gukina, Torres ari capable gutanga passe. Ubwo busore bwe buramwemerera, ubwo busore bwa Torres ingufu nyinshi buramwemerera gutanga ingufu nyinshi, kandi wumve ngo ni n'umusore w'umunya Espagne vibing umupira aba Espanyol bakina. Ya ni cyo kuri uno mugazi kwizya rya Dizan Speak wanashima yanarinye equipe iri jeune myaka 24 n'amezi 8 muri moyenne d'âge mu gena Paris Saint-Germain, nabo turaza kwagaruka ko nabo bo barinye equipe iri hasi cyane, myaka 22 n'amezi 9 na moyenne d'âge. Birumvikana ko hano kuri Barcelona kubice byinshi kwijana benshi tuvyemeranya ko kurindira SK baraza guproduza igihwanye n'ico abantu biteze kuri equipe ya Barcelona. Abo rero nibo 11 bagiye gutangura mu kibuga kwa equipe yitwa FC Barcelona. Reka mu kanya gato tugaruke duca ku ba Paris Saint-Germain turaba bagiye gutangura mu kibuga nyuma yuko tuza kuba twumvirije isaha duhabwa na Bubet. Irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro. Menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bubet akaburungu BI. Bubet utsinze uraronka. Bubet utsinze uraronka. Birumvikana ko runo ni rubuga rwa mbere rwizewe mu bijanye no gutigira ku nkino zigiye zitandukanye no mu gihugu cyacu Burundi. Ufutonda wezi3 akaburungu Bubet akaburungu BI ugashobora kuba watigira ku nkino zigiye zitandukanye. Nibaza ko hano taramenya Bubet ubwo tukurabe neza nawe nk'uko tugomba kuraba badakunda umupira. Nivyo rero Bubet birumvikana ko izi nkino zoshobora kuzitigira ko birumvikana muri Bubet amanota baba bateretse ko ameze neza cyane. Nibaza ko atamusirimu ubwo atazi Bubet ndetse akadeguragurura ku mafaranga make cyane n'ibindi bigiye bitandukanye bisanzwe bibarizwa hariya muri nimero ya mbere mu bijanye no gutigira mu gihugu cy'u Burundi ni Bubet. Kwa Paris Saint-Germain abakenye umugabo witwa Luiz yatanguje mu kibuga mu mukenyero wa bane batatu Lucas Valengizamu, umutima wa defense ugizwe na William Pacho ndetse na Zabarni. Iriya Zabarni mu gihe Ashraf Hakimi ari kuri zibingi bisanzwe, Mendes ari kuri 3 bisanzwe, Vitinha Yoba ndetse na Fabian Luiz barahari barakwiye mu hagati mu kibuga, mu gihe abasatirizi bose nabo yaba Vici Varatskhelia, Ousmane Dembele ndetse na Desire Doué, hari Badre Barcola, Seni Mayuru ndetse na Mbaye Ibrahim Mbaye. Abana bana baza umupira Mbaye na Mayuru yatakira kubagana cyane. Muravuga ko abasore b'umugabo witwa Luiz Enrique ko bigaragara we nkaho menga arabuze cyane gusumba Barcelona. Ya arabuze cyane gusumba Barcelona, ariko uno munsi y'umumenyereza akina umupira wo guhererekanya cyangwa se kugumana cyane, afise mediane yiwe mba mbona ku bice byinshi kwijana ADN witatakaye nubwo kumbure ashobora kuba habaye mu gufata riske. Mugabo nutangwa navuga ngo nditega uburyohe n'ubundi bw'umupira wa Paris Saint-Germain gutembereza kuvise Joao Neves ukagira Vitinha ukagira na Fabian Luiz, ariko kandi defensivement nemeza ko babuze ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma nshobora kwitega amakosa mwamwe ya manque de maturité kuri William Pacho n'umugabo witwa Iran Zabarni, kuko arwande yuko William Pacho we yabaye mwiza ariko ubona Marquinhos ariko aracakeneye iyo encadrement, aracakeneye ko Marquinhos amwa hafi. Rero guca umwasosiya ku mukinyi meme generation yiwe ariko experience zitarangana avuye muri ban mamvo equipe isanzwe, arasabwa exploit individuel gusumba kandi n'abakinyi jewe mbona baba bakina muri style imwe buriya bashobora kwempoza ingufu cyane gusumba technique. Iyo utakaje rero umugabo swizina rya Marquinhos bari kudira kuko hariho matete takaye, ariko kandi uvise Nuno Mendes na Hakimi ni sawa. Ubusatirizi bugizwe na Barcola, Mayuru ndetse na Mbaye. Birumvikana ko Barcola numwe mu bakina avuga ngo uno munsi ntaho mwita umutitire, ariko kandi unamwita no mu backup kuko yaratweretse ngo no mutitire, ariko kandi niyo abaye mu backup tukaraba tugasanga hari urwego duwe yadugije gwatumye Barcola isanga gateka so Rwanda, ariko kugeza muri kano kanya sino kugira ngo duwe yaratwaye ikibanza cya Barcola ngo yatwaye cya duwe n'abakinyi mbona ko nubundi bagisabwa guhabwa umwanya kugira ngo
tubatandukanye tubone ngo qui mérite d'être titulaire kubera fact difadika ubundi tukamwita umu backup wiwe umwe wese ahaziye araba mwiza ariko nta urakre iyo difference ku buryo tuvuga ngo Barcola na Doué twobatandukanye kunaka ari mwiza gusumundi mugabo ibyaro birivugira umwe wese yakinye ibyaro byo biraba byiza kandi equipe ikaguta ku buryo bwiwe rero nemeza ko mugabo yitwa Luiz Enrique nawe yazanya abafise usivye ko tout simplement abantu bari gufatwa n'igihunga bakavuga ngo est-ce que David Doué na Kvaratskhelia na Dembele niki gituma Gonzalo Ramos adashikira mugabo ibyaro vyerekana ngo uno mugabo ntakundi imikinire y'umugabo witwa Gonzalo Ramos ivyo Gonzalo Ramos akina muri projet ya Luiz Enrique nuko kumbure bitariko birakunda sina bayara na mudandaje abayara mukaravye ariko bigaragara ngo kuko no muzina kintu kimwe cyo sigura bench witebwo umbwire yuko ikomeye muri defense erega bench yiwe kuraba na backup none Berardo no mutite none namoso umuntu afise kuri bande tushe Berardo unawe ukagira Barde murangana umuntu afise kuri bande tushe Arojo ukagira uyu mugabo Lucas Hernandez murangana Lucas Hernandez deje yahengetswe ariko nawe kuvashika muri Paris Saint-Germain ko profile yiwe byaramaze kurangira nemera yuko muri axe centrale yaba muri kuri gatatu hose nta muntu numwe yo kwicara Pajo niyo kwicara Mendes gusa n'umusuper sabuva ina experience Atletico Madrid Bayern kwisanga muri Paris Saint-Germain muri equipe nationale y'Abafaransa mu Kenya kina mu migwi do haut niveau ikintu kimwe nemeza dufasha ibiboneka pani biza kuba mu kibuga ko ntawe ubizi dufasha ibiboneka Barcelona ihagaze neza gusumba Paris Saint-Germain ariko Paris muri situation mugabo Paris iri muri situation nziza bemerera kwisanga bagomba gutanga vyose bishoboka ni naco gituma Enrique je navuze abamenyereza babuza abakinyi babo muri challenge ituma dusubira kubasha kumunzana mugabo Enrique agatsindira match araba rumwe mu bagabo atsinze challenge ikomeye cyane abantu bamuteze ariko kandi je ndemeza ko iyi match yo itsindwa bigasigurika kuri Luiz Enrique ariko kandi c'est pas le moment de l'humiliation ucutsindwa bitanu hano no ujije mugabo witwa Enrique mugabo gutsindwa bike canke kunganya canke nawe ubwo agatsinda match ofete muri kuba nanariza mbonye uburyo yakinye match mugabo biragaragara ngo hariho resultat yozi kavugira no mugabo nubwo atobari insinzi kuri we ofete muri club itembereza umupira ifise no mumenyereza mwiza ntugomba kudepanda ku bakinyi 11 batangura mu kibuga gusa ahubwo ugomba no kumenya ngo ndafise aba backup beza nubwo batabafise gwa rwego gwa babandi batangura mugabo bashobora kuza mu kibuga bakanyereka ngo kuba twaragiriwe icizere cyo gukorana namwe muri no equipe turafise byinshi byo guterera jenda catanga karero kandi nzokwama ndagatanga niyo club nabonye Manchester City itwara Champions League ishobora gutunga abakinyi babiri kuri post imwe banganya niveau hakagera naho wanashaka kumenga mu backup yadugije nivu gusumba umutitire uyibuka Bernardo Silva abura Mahrez yatanga ibisumbi byo Silva yatanze warabura harandi ukazana Julian Alvarez ukaja woje gukina na Real Madrid witwaje Alvarez nta kosa ari hari nivyo umugabo witwa Luiz Enrique abayemo Senima Yuru abantu barabonye finale ya Champions League imbere ya Inter Domira baramaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 3 bine hafi aho umwana bamushizemo arateretse mu gitsindo ca gatana kerekana ngo sindagera kuri Valiza na Doué canke na Barcola mugabo nanje aho bari no hicara avuga ati muri bakuru banje mugabo ntimugomba kumfata nabi ibi rero absence y'abano twita abatitulaire ugomba kubufisa abo bana basanta uburyohe bwa club bwo kumenya ngo dukina ivyo gutembereza umupira mugabe citwa experience nico bariko baradusumba bamwe bitwa ko batangura mu mwanya babuze natwe tugomba tuza tukagaragara uko zareka bivuga Barcelona yotsinda Paris Saint-Germain nta nkuri hari mugane gutsinda bitatu mu busa bine Luiz ndi kumenye ngo bagusuzugura nivyo Barcelona Paris Saint-Germain mugoroba ku kibuga Stade Mondrick umuhagarikezi witwa Michael Oliver nogorukira natwe mu kanya gato turi buze tugarukamwo sindi ko ndatahura nimba nza gukora match nambaye ishati sinzi ko reka umuntu mu kanya gato urazi ko anciye inbox arangandikira gushango wari warayisabye ngo urayironse barindira turabingene ngo badutsinda hangura umufana wa Barcelona oya abo ngiyo mvuze match baca batsinda ambwiye ngo wari warayisabye shango urayironse ngo none ngo ngaho turatsinzwe nose je ndi mu kibuga none se ni mwaba mubaye mu mutsindo ibaze bref bazakomeje ko ari wahindura resultat ya Dream House mu ma telefone meza cyane n'intagereranya ndetse n'ibindi bikoresho bijanye na